muri gucokonora telefone buri munsi, uri kumugenda ko nka FBI yakandagiye hehe, yicaye hehe, ari kumwe nande, yavuganye ikirerererere, induru gusa. Hari ikintu mudatahura, abahigi bagiye guhiga bavuza induru, kuko iyo bavugije induru niho imbwa ica yumva ko ikigiye guhiga kiri imbere yayo, ica yirukangana vitensi nyinshi kugira ngo igishikire. Induru yanyu iha umwete umugabo w'ikigaba asanzwe ari kigaba gukora ubugaba bwiwe kw'idogere 100. Shalom shalom, ndizera ko muri amahoro, ndizera ko mwavyutse neza. Mana yacu ibishimirwe kuba yatuzigamye ikaduha umunsi mwiza. Mama, mu nkundire twongere twibukanye gatoya ku cubahiro c'umugabo. Umugabo ni umuntu yaremwe mu butatu, yaremwe mu bumana, arema mu bumana mwana, arema mu bumana mwemu yera canke umutima mweranda, bivanye n'umwe wese no kwizera kwiwe. Kuko Imana yavuze ngo tureme umuntu asa natwe, kandi Imana iri mu butatu. Uwo muntu rero Imana yaremwe yamuremye gutyo, imuha icubahiro n'ubudahangarwa jewe ubwenge bwanje n'umutwe wanje bitarashobora gutahura. Sinzi nkamwe ko mwoba mwarabitahuye, jewe ubwenge bwanje n'umutwe wanje n'ugutahura mfise ntibirashobora gutahura icubahiro Imana yahaye umugabo, kuko kirarenze. Je nasanze umugabo yubahwa ari muzima, agendagenda afise ibihimba vy'umubiri bikwiye. Nsanga umugabo yitwa umugabo ari kimuga, nsanga umugabo yitwa umugabo ari kidebire, nsanga umugabo yitwa umugabo afise ivyo twokwita ubusembwa. Ubusembwa ku mugabo si ikibazo, kuko ntibimubuza kuronka umugore, ariko agasembwa ku mugore ntikamwemerera kuronka umugabo. Umugore amugaye kabisa, yicaye aho adashobora gutambuka, ntaronka umugabo. Ariko umugabo yicaye amugaye agenda kwega inyo, araronka umugore. Ubwo n'ubushobozi n'icubahiro Imana yashize mu mugabo. Umugabo atagira amaboko araronka umugore, ariko umugore atagira amaboko ntaronka umugabo. Umugabo yubahwa ari muzima agihumeka kimwe impwemu z'abazima, akanubahwa arimba yarapfuye. Binsiga ubwenge, ivyiwe bikamwitirirwa atagihema, kandi hari abahema vyari bikwiye kwitirirwa. Ivyo nibisiga bwenge vy'icubahiro Imana yashize mu muntu yitwa umugabo. Ntivyoroshe rero ikigiye kutwononera abagore, kugira ngo ntitumenye icubahiro c'abagabo. Tubafata ibisanzwe tukabamenyera, kuko badukunze, kuko dufyina nabo, kuko baduha ivyo dushaka, kuko batubera uko twebwe dushaka, bigaca bituma duhonyanga icubahiro cabo, tukumva dusa nabo, tukumva turabamenyereye. Aho rero igihe kigeze kuri uno munsi hoho, aho emancipation de la femme iziye, kuko abanyamategeko bahagurukijwe na Satani bababwiye ko umugore angana n'umugabo, hoho vyaracitse ubusa. Umugore arabwira umugabo ko bangana, ko ataca musumbije, ko ivyo akora nawe yogera gute yobikora, ariko se ndabona aho umugore yiyabira, naho ivyo abagabo bakora mwobikora. Imana itugwize ku imbabazi. Ikigira kandi murishe beduwa mukishira hejuru ko mushoboye gukora ivyo bakora, ariko murabizi ko hari aho umunanirirwa umugabo akitwa umugabo. Akarorero, narahuye jewe n'abapfakazi benshi, barambwira ati twahora tubwira abagabo ko naho bopfa twokwibeshaho, atariko biradushikira tukaja kuririra kumva zabo, tukababwira ati yo muba mwari mukiriho gushika uno munsi. Ntivyoroshe. Iyo umugore yotahuye ko agahengekerezo gatoya k'icubahiro afise
agahabwa n'uwitwa umugabo wiwe akiriho, mwobubashe mu gatondo, saa sita no ku mugoroba, mukabacira bugufi nk'uko ijambo ribidusaba. Rero cyagiye kutwonona no kutwica abagore, umutwe w'umugore wamubwiye ko umugabo ari gwiwe, ni byiza umugabo n'uwawe, ariko naho ari uwawe ntabwo ari igikoresho cawe, naho ari uwawe si inanga yawe, si imbata yawe, n'umugabo wawe akwiye gucirirwa bugufi no kubahwa muri vyose. Umutwe ubwira umugore ko umugabo akwiye kumubwira vyose ataca asigaje, amuha telefone asope, amubaza ububazo bwose yumva yifuza, agire vyose. Ariko ndabutsa ko ijambo rivuga ngo umugabo agire ibanga gushika no ku mugore bafumbatirana, kuko bama bajejwe vyinshi, kuko babitse vyinshi, kuko bakora vyinshi. Si vyose mukwiye kumenya, oya habanamba. Umugore w'ubwenge rero suwama abona yuko umugabo atashe ngo ace amubwira ngo mpi telefone kugira ngo araba bavuganye nabo birigwanye, oya. Umugore w'ubwenge nomenya ati mbega ko umugabo ashitse nkora iki, akeneye iki muri kano kanya, empoesetu. Mwe muriho bo kumenya ico umugabo akeneye, ntimuriho bo gucukumbura ico umugabo yakoze n'ivyo yamyemwo. Ibi vyigwa twaravyize no kumenga unasutse amazi mu kiyaga, ariko ibi twaravyize. Abagabo bajejwe amabanga menshi. Mbe ugiye gucokonora telefone ugasanga ni umwicanyi, uzocogira gute utaregeze ubimenya ko ari umwicanyi? Ugiye gucokonora telefone ugasanga ni umusuma, utaregeze ubimenya, bizoca bigenda gute? Ugiye gucokonora telefone ugasanga abeshejweho no gusambanya abandi bagore, nibo bamuha amahera kugira ngo aze kugutunga, uzoca ubigenza gute? Ugiye gucokonora telefone ugasanga n'umufrimason abayeho atamba ibitambo kugira ngo ubeho, uzoca ubigenda gute? Ko mukunda ivyo mucokonora. Mani tubabarire cyane. Bujya kubana n'umuntu amahoro nuko utamenya uwo ari we. Nushaka kumwimbi bwina ngo umenye uwo ari we, bizoguhanga, kuko nawe ashatse kukwimbi bwina ngo amenye uwo uri we, nawe vyomuhanga. Ashobora kuba gutunze mu nzu uri umurozi atabizi, ashobora kuba gutunze mu nzu uri indaya atabizi. Umunsi yashatse kumenya la vraie nature yicuri wewe, niho umunsi ugorogoro uzoba rusambutse. Ariko harigihe gobayeho ibihe vyose, kuko atanumwe yashatse kumenya uko uwundi ari. Rero umugabo numwubahwa abagore beza muri vyose na hose, mu bupfu bwiwe, mu bumuga bwiwe, mu cari icari cose umugabo arubahwa, ntashigwa isoni, oya ntakengerwa. Benshi rero birabagora abapfasoni, iyo ubonye ko vyanse ku control umugabo ngo mutware mu gipfunsi, mugaca muderapa, mugakora n'ibirenge y'ivyo mwari gukora, ugacuja guhiga gati ngo ko kugira ngo mutururuze umutwaro uko ugombye. Yo abimbata yawe, umucuri ku bwonko, umukoresha ibyo ushaka. Numva nobaririya cyane kuko hari inzira mufata zidashika. Bagore beza, umugabo n'umwubahwa uko yoba ari kose, mu mafuti yiwe n'umwubahwa, mu kuri kwiwe n'umwubahwa, icubahiro ciwe ntikivogerwa. Uko icubahiro c'Imana kitavogerewe, kandi Imana yarivugiyeyo ubwawe ngo hako icubahiro cayo kivogerwa, isi n'ijuru vyotuma vyubama. Burya niko biri no ku mugabo, icubahiro c'umugabo ntikivogerwa. Hari abagore mwiyita abahizi canke mubona ko mwabaye abahizi mu gutwara abagabo mu gipfunsi, ariko ndabarahiye guhoraho kwihoraho, ko hari igihe umugabo azovyuka umuraba mwisura wari umuzimwo ukamubura, ukisanga hanze y'umutima wiwe, ukisanga hanze y'inzu yiwe, ubutakigaruka ukundi. Nkuko Satani yisanze akorowe mw'ijuru ubutakirisubiramwo, niko muzisanga mwakuwe mw'iparadizo y'urugo ubutakibisubiramwo, kubera ko mutamenya ubwenge. Enda nimwubaha abagabo, mubakorera ibikwiye kubakorerwa,
hama mubasengera ibindi mubirekera Imana. Jambo niryo ryambwiye ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho. Wowe ushobora kuba uriko urakora ivyo ubona ko umugabo adahinduka, ariko igihe cyawe cyo guhinduka kitaragera. Nyomba bizotwara imyaka 20, nyomba ari 15, nyomba ari 10, nyomba ari 5, nyomba ari 2, hari igihe bizotwara, ariko hari igihe bizofata umurongo. Inkomezi z'umugore ni nke cyane kugira ngo akontorore ubwonko bw'umugabo. Mwiyubare rero, mwiyubare cyane, mutazogwara imibembe mutazi ikivuyeko. Wene mwubaha umugabo, mukora inshingano zanyu nk'abagore, ibindi mubirekera Imana. Niyo mpamvu ndabwira nti umugabo arasengerwa. Fata akanya usengera urugo rwawe, ibindi birekera Imana. Wowe ukora ibyo wari ukwiye gukora, ibindi birekera Imana. Mubashaka kwiki? Muri gucokonora telefone buri munsi, uri kumugenda ko nka FBI yakandagiye hehe, yicaye hehe, ari kumwe nande, yavuganye ikirerererere, induru gusa. Hari ikintu mudatahura. Abahigi bagiye guhiga bavuza induru, kuko iyo bavugije induru niho imbwa ica yumva ko ikigiye guhiga kiri imbere yayo, ica yirukangana vitensi nyinshi kugira ngo igishikire. Induru yanyu iha umwete umugabo w'ikigaba asanzwe ari kigaba gukora ubugaba bwiwe kw'idogre 100 kuruta uko yari kubikora kw'idogre 50. Induru yawe imuha umwete wo kubikora. Mwokwiyubara vyoba bibatwaye iki? Mwocisha make vyoba bibatwaye iki? Mwogabanya ururimi rwo kubatura kw'ibibi vyoba bibatwaye iki? Umurundi gushavu ry'umuvyeyi ririrwa ntirirara, iwanyu muri maranye imyaka 40. Umurundi ng'umwana bisha mu ngobyi bakayimuhekamwo. Mwebwe ico kirundi ntimuracumva, ntimuratahura ico arico, ntimuramenya ko umugabo yubahirwa mu mafuti. Umurundi ati umwana w'ikigaba ni wakundwa, ntimuratahura ko umugabo akundwa uko ari kose. Ntivyoroshe, ariko nongeye kubasubiriramwo ngo icubahiro c'umugabo ntigihangagwa n'umunsi umwe. Hariho abambwira bati jewe ndamukontorora nyene kuko n'umugabo wanje, sindabikubujije, kuraje, shiramwo umwete mwinshi, ariko iyo kontrole yawe irafise igihe kandi bizorangira nabi. Hari uwombwira ngo umugabo n'uwanje ntegerezwa kumenya ivyiwe vyose, sindabikubujije, kuraje. Hari igihe uzisanga uri kuranwaya mu vyo wagiye gukontorora, ugasanga uri kuramigwa muri vyo, utagishobora kuduga hejuru ngo uhumeke. Muriruhiriza iki? Murihora iki? Niba umugabo yirigwa iyo yirigwa, nyumba yo gaheheta gataha, woshimiye Imana kumubonye atashe. Jandazi ko ngaha muri groupe harimo intabwa zabonye bagenda ntibagaruka, ntizari zifuje kubana nabo, kandi harimo n'izari zagerageje gukora ivyiza, atani induru zariko ziratera, ariko barabagenda barabasiga. Umugabo nta kontorogo, umugabo ntatamika ijambo, umugabo ntabwirwa ivyo gukora, habanamba arubahwa gusa muri ico cubahiro ciwe, akakurunda ku rukundo afise, urwo rukundo rukakugirira neza, nta kindi. Ibindi ni urusaku, rekana navyo. Bagore beza, rekana ni telefone z'abagabo. Bagore beza, imitwe nireke kubagaburira ko abo bagabo ari imfura zanyu, mubakontorora nk'uko mwifuza. N'abanyu nivyo, ariko kuba wawe ni kimwe, no kumenya kuzigama wawe ni kindi. Shalom shalom, Imana ibampere umugisha.